Banywanyi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Uyu munsi turi ku munsi wa mbere utangura indwi, ego ni muri ca kiganiro tuza turumvira rimwe na rimwe Pati Ndakwibarize. Rero n'uyu munsi umutumire ni wa wundi, ni Patiri Nkurunziza Ignace, tugira dusangire iki kiganiro. Reka ndamuramutse yongere nawe nyene abaramutse. Ndabahaye gakeye Pati. Amahoro cane, amahoro gose, ndaramukije abakunzi ba Axia Vibes TV aho bari hose, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, abari muri East African Community ego n'abari hano i Buraya, Amerika n'ahandi. Nibaza yuko abakunzi ba Axia Vibes TV babandanya baba benshi mu mihingo yose y'isi, nico twipfuza. Ndabaramukije amahoro y'Imana, gira iteka aho muri hose. Ego urakoze cane, ego gira iteka nawe. Pati ni muri ca kiganiro Pati Ndakwibarize, nagira ndakubaze umwaramo ko wagenze neza. Umwaramo ako gaterme wakarondeye gose, nari nzi ko ari jewe ndakazi jenyene kuko nari nakize kwa Patiri Ntabona, none twize kw'ishure rimwe. Oya mva mu migwa ivuga ikirundi co hasi. Ego umwaramu wagenze neza, urabona burya umwaramu utangura kuwa gatanu ku mugoroba. Kuwa gatanu ku mugoroba naho twariko turaririmba uturirimbo tw'Imana, dutegura umunsi w'Imana, vyari biryoshe cane. Hanyuma ku munsi wa gatandatu naho twari mu munsi mukuru w'umuco, aho muri kino gisagara tubayemwo bari badutumiye kugira ngo tugaragaze umuco w'iwacu, tugenda tujanye n'utwana dutoyi, turatamba ikirundi, turatamba ka kavyino ngo hari iteka natewe rugira vyose yangiriye ivyiza, ndahimbawe n'umutoni wiwe. Ego urumva abana bakiri batoyi, utwana dutoyi, twambaye ibitenge vy'i Burundi, vyari biryoshe gose. Ngira bamwe bararonse amafoto ahantu uko ataruhusha dufise ugucishaho amafoto y'abana, ariko vyari biryoshe gose. Rero twari kumwe n'abamama babo, emwe nabo rero baraza baravuna isambwe, niko babivuga. Ni kuvuna ihunja. Kuvuna ihunja. Ubu rero ndatanguye gutegera ko kabisa uva mu migwa, kuko ndatanguye kuza urankosora. Akongera sinari nakize neza. Kuvuna isambwe ntibibaho. Ego birabaho. Okay. Urumva ngira ni kubera ariko bakivuga cane umengo ku intore. Intore, ego. Ego abapfasoni baratamba indirimbo z'ikirundi. Twari kumwe mbere nabo ngaha muri Suède, abantu batanguye gukura bari baje, nabo nyene barahaguruka baratamba. Hari akavyino wibuka boba baratamvye Gapata? Aho rero urafashe kabisa, mbe basha yo nyibutsa kuko niho wari uri. Oya reka tugasimba. Ego nukuri turakengurukiye abateguye ivyo bikorwa. Hariho musée yo ngaha, musée Agweli, yateguye, hama natwe muri uyu muryango wacu hari umupfasoni ajejwe ivy'akaranga, mama Anastasia, yagerageje kwegeranya abantu, aradufasha. Ni ikintu ciza yuko mu muryango tugira abantu b'ingabirano zitandukanye, biraheza bikazana akanyamuneza. Urumva rero wari umwaramu w'umuco, hama kwa Mungu rero tukaca tuba mu kinyenga c'ijambo ry'Imana, wari umunsi mweranda.
Ego none Gapati ko mukunda umuco cane hari ico bibafasha mu buzima bw'umukristo mugabo mvuze umuco ndangakaranga Umuco ndagakaranga. ko hariho uwundi muco Ico kibazo rero kirakomeye, reka negere. Yo umuco urumva, umuco ndangakaranga urazi ko bavuga ko tugizwe n'umuco. Burya ubukristu bushingira ku buntu. Iyo ubukristu budashingiye ku buntu buguma buzahuka. Aha rero ubona hari iwacu ubukristu busa n'ubutafashe, uguma usanga umengo ni utuntu two kubyina, ni utuntu womengo ni verni basiga ku nzara. Urashobora kubona mu mpande zimwe ubonye nk'ingene dutamba uturirimbo kwihereza, tugatamba ku gukenguruka mu masengero yose, ufata nk'amafoto mu masengero yose, Bujumbura, mu Kirimiro, za Gitega, za Buhumuza, hariya mu Buyogoma, uvuga ati aba bantu ukwemera kwabo ukwemera kurakomeye cyane. Ariko urazi ko twama twibaza na twebwe nyine abarundi, iyo twiravye tukaraba ingene tubaho, ibintu biba mu buzima bwacu bw'ukuri, umuntu akibaza ati mbega ubukristu ni gute? Rero abashakashatsi ubu niyo batanguye kubibona, nuko ubukristu bwacu bwaje budashingira ku muco, kugira ngo burondere ibintu vyiza biri mu muco, hama bunywane n'ivyo vyiza, hama ibidatumbereye neza ubukristu bugerageze kubihindura. Rero ubukristu bwacu bwaje buza guhanagura, ukamengo umuco w'ikirundi warimwo ibiharadabu gusa. Ako kantu rero karatuma ubukristu buguma bumanye mu kirere. Ubu rero iyo umuntu ariko ariga ibintu vy'amadini, vy'amashengero, vy'ukwemera, ni ikintu dutegerezwa kwiyumvira kugira ngo nitubandanye dukora iryo kosha, cane cane twebwe abamisiyonari bubu. Rero umuco ni ikintu ciza cane. Ubukristu Yezu araronka aho ashikira, maze akakuduza wese nk'umuntu. Urwo rukundo ntirugume ku karimi gusa, ico kigongo ntikigume ku karimi gusa. Rero ngira muri bya biganiro nabemerera bijanye n'ukwemera, bijanye n'amadini, ico kiri mu kigabane nzogarukako cane, kubera ubu birashobora kudufasha kubandanya dutera imbere mu bijanye n'ukwemera, kugira ngo uwemera abe uwemera by'ukuri. Ibyo navyo biteza gushingira ku muco. Nico gituma ubu rero jewe ibintu bijanye n'akaranga, ubona yuko habaye igihe kirekire mu buzima bwanje usanga ntavyitayeho cane. Ubu rero novuga ni ca kindi bita retour. Ubu rero ndiko ndarecupera. Ego cane. Ego ndavyumva ko ari ikibazo kitoroshe kunywanisha akaranga ego n'ukwemera kwacu. Ego murakoze ko mutwemereye ko ni igikorwa cimbitse. Biroroshe kuza ushiraho ibintu, uhanagura bimwe ushiraho ibindi. Guhanagura ico umuntu ari, biroroshe. Kuraguza n'ibibi, guterekera n'ibibi, ibintu byose vyari mu mico. Ariko ikigoye ni ukwicara ukiguti mbega baterekera kubera iki, harimwo iki, bemera iki, baganduka kubera iki, batanga uruvugano, imigenzo yo mu kubaka mu Kirundi bayigirira iki, batangira iki inkwano. Ivyo bintu vyose bigize umuco wa muntu. Urabona ko uje ukagerageza kubifuta womengo wabishoboye, ariko abaraguza babandanya baragutse, abaterekera babandanya baterekera, abatunga abakenyezi benshi babandanya batunga abakenyezi benshi. Ivyo bintu vyose wasanga umengo biri mu muco,
nta bubasha ufise bwo kuza naho wowe uri umuhanga ngo ndahanaguye ntibikunda. ego nibaza ko Mm, ico onye abo hambere abakurambere boza barafasha izi nzaruka ziriko ziraza ko hariho bimwe bimwe tugumana nk'imigigwa ego tutazi ko ari ibintu bituranga jewe nk'umurundikazi wowe ego nk'umurundi. rwose cyane. Murakoze ko mutwemereye kuzoza muragaruka kuri iyo mico Mm, ndangakaranga yacu. ego icyo Ego, ndagusabye no kugenda ku biganiro byose twagiye turagira urabe ibyo nagiye ndemera kuko ngaha ni iteka ryawe iteka iteka ryanje iteka ryacu. ryacu. Iteka rero ntirijana n'ikinyoma, ntirijana n'ukwemera ntushitse. Ku izina rero ry'abatwumviriza uzomfasha ugenda uraraba ibyo twagiye turemera ko Ego, tuzogarukako kugira ntitube ba bantu baryosha gusa bemera ibyo reka nsabe batarazoshikana. n'abanywanyi bacu kuza baratwibutsa muri za commentaire. Ego. Ego, boba bakoze cyane. Mm, Ego, Pati, dufashe kwigumira mu mudiho w'ijambo ry'Imana muri ino ndwi. ego cyane. Emwe umusisi ndabatevye urumva twabanje kugira ikiyago kirekire co ku mico n'ukwemera. Ego, Reka basi duhe ni ego ijambo dukeyi rimwe ko byinshi ntabyo dushobora no gutwara. ego dukeyi ubwa mbere hariho ukuntu dukunda gufata ibintu byoroheje nk'uko nariko ndabivuga muri vyandi bijanye no kwemera n'imico, uza wibaza ko ufuse ukibaza ngo wabishoboye, ariko ukuntu twiyorohereza mu buzima tukavuga tuti nk'ubu ngo umuntu ahoze ni umuntu mwiza, umuntu avuga menshi ni umuntu mubi, sibyo? Ego, Ariko igikuru si ukuvuga bashaka ukavugana menshi, jewe igikuru si uguhora ko abantu duteye gutandukana, ariko igikuru ni ico uhoreyeko, kuko mu kirundi sinzi ko iyo mu migwa mu kivuga hariho bagwicara uhoze, ni ukuvuga ahoze akakwica ataco avuze. Urumva rero igikuru si uguhora, igikuru si uvuga ngo ndakunda ujya muntu arahoze, ko guhora no gutekana biratandukanye. ego, Canke ndanka ujya muntu aravuga, ndanka kuri YouTube baguma bavuga, igikuru ariko avuga iki? Ariko aratukana, kuko ibintu byose tubironka biciye mu majambo. Kugira wige umwigisha yaravuze, ngaha tuje muri ibi bihugu ni bande batigiye ururimi kuri YouTube ukicara ukumviriza? Rero biva n'ikiriko kiravugwa. Ndabikuye kuki yeza abajije abatumwa ati mwariko muraharira iki? Barahoze. Kubera iki bahoze? Ni kwa guhora kwisoni, kwa guhora uhoreye ku bintu bitari byo, bariko baravuga ibitari byo. Hariho abantu rero iyo bahoze baba bahoreye ku bwishime, bariko baharira ibintu bitari byo. Wahejeje kubabwira ingene ubuzima butegerezwa kugenda, bakaca bigira mu bintu by'ubwishime bwabo, hama ababajije bagaca bahora. Uko guhora rero, umuntu ahoreye kw'ishari, ahoreye kw'inzigo, uko guhora ni kubi cane, ni kubi gose. Hanyuma rero no kuvuga, uvuga nabi, igihe cyose wuguruye ururimi akaba ari guturira, gucumita. Ndakunze kumva ijambo bita kujomba, kujomba uwundi ijambo ribi, umuntu ngo acira umuriro. acira umuriro, gucira umukomezwa. Ni ukuri uko kuvuga siko. Rero igikuru ni rwa rukundo umuntu atwaye muri we. Igihe uvuga uvugishijwe n'urukundo, nawe uvuga amasaha 3, nawe uvuga amasaha 4, mugabo uvuge urindasa muri wewe, utari kuvugira
utari kuvugira ku ishari unyegeje, kurashobora no kuvugana neza ariko muri wewe ubitseyo ishari ntaco bimaze, uba uriko uridigadiga gusa. Rero no muri ino ndwi ari abantu bakunda guhora, muhorere ku ciza, muhorere ku rukundo. Iyo uhore uri kurahezagira, uhore uri kuragira neza. Hanyuma ari abavuga nabo bavuge bariko barubaka, kandi bubaka ibintu bivuye muri bo mu muzirikanyi, kuko Yakobo ariko aratuganirira muri ino misi. Yakobo avuga amajambo yumvikana, ntavuga ibintu vya teolojiya biri hejuru, oya, bavuga ibintu tiktak. Umuntu aje ashonje, banza umuha amazi imbere y'uko umwigisha ikatikisimu. Urumva Yakobo nuko ni nawe avuga ati ururimi n'ukururaba neza rurashobora guturira canke rugahezagira. Kuri uyu wa Mungu rero niwe atubwiye ati ishari n'inzigo biva kuki? Biva kuri ivyo vyipfuzo bibi vy'amaronko vy'iki. Rero muri ino ndwi bakunzi ba Axia Vibes TV, igihe cose uhoze wibaza uti mbe mporeye kuki? Igihe cose ushatse gufata ijambo nk'uku dufashe ijambo kuri ino ntango y'indwi, dufatiye ijambo iki? Tuje kuvuga kuvuga gusa? Oya, hari ijambo ry'urukundo tuzanye. Rero uwuzovuga wese azovuge yohejwe n'urukundo, uzohora wese azohorere ku rukundo. Ivyo rero nawe ni wewe ubimenya mu mutima wawe. Ico rero ngira co dufasha kwigumira mu kinyenga c'urukundo muri ino ndwi. Ego Yezu agaheza rero abumbatira akana gatoya. Ivyo rero nobivuga ko amajambo menshi, kuko murazi ko icivugo canje ari ndagushemeza Mukama Mana y'ijuru n'isi, kuko wahishije ivyo bintu abahinga n'abanyabwenge ukabimenyesha ibitazi. Utujambo dukeyi ngaho gusa. Ico womenya wewe turi kumuri kurambaza, mwebwe banywanyi ba Axia Vibes TV, turiho kuko twakiriwe, kuko hari uwatubumbatiye tugashika kuri ino si. Rero ubuntu bw'umuntu bubonekera kukungene yakira, ku bushobozi bwiwe bwo kwakira uwundi. Uyo wundi yaba ari umwe twita mwiza canke mubi, yaba muto canke mukuru, ta profondeur, ton humanité, ubuntu bwawe bubonekera ku bushobozi bwawe bwo gushobora kwakira kiremwa muntu. Muri ino ndwi rero mube abantu bakira, kandi bakira n'utwo twana duto duto. Kurakoze cyane Pati. Mutima mweranda adufashe kurwana n'ibyo byose bidutsinda, kugira ngo dushobore kuba bato by'ukuri. None Pati, nta kabonisi woduha ko muri iyi ndwi nako nyene wahora uza uraduha utubonisi turyoshe, sinzi ko atakandi kantu hotuyagira. Akabonisi ni ijambo ryari mu gitabo c'ubwitonzi, n'ubu ndaritwaye n'ukuri, namwe ndaribagaburiye. Igihe cose mu mutima wawe wiyumvira uti ngira ntege umutego kanaka, canke ukumva uranse kanaka, muri ino ndwi uribaza igituma uti ni kubera iki numva ntakira urya muntu. Kuko kenshi hari ivyo uba umumwagiriza, ariko iyo uhindukije ukiraba, urashobora gusanga hariho ikintu ciza agira kikwagiriza, kikagutuma utamwakira. Biroroshe kutakira umuntu, kumva ubuhoho haharabuye ivyo kubloka ko tugeze mu bintu tekinike. Urumva biroroshe kubona ivyo unebagura, ukumva kuwundi ko umuntu iyo utanguye kumwanka birava murimo n'ivyo vyo kumutega umutego, canke ukaryoherwa ashikiwe n'inabi. Ariko muri ino ndwi ko Yezu adufasha gusubiza hamwe. Iyo utaragaruka ngo wirabe uvuga uti mbega ni kuki
ujya muntu antera allergie, uguma wishigikira, tuguma twishigikira, jewe naka naho tuzohurira, jewe naka. Ariko iyo wicaye ukisubirako ukiraba, hari igihe ushobora gutegera ico utahora utegera. Rero muri ino ndwa niko kabonisi nobaha, ntihakagira umuntu mwumva mwotega umutego, ntihakagira umuntu mwokumva muryohewe ngo nuko yashikiwe n'inabi, ntihakagire umuntu ego, ni kwakira ibindwi y'ukwakira nabo bitugora kwakira. Gaheza rero nkarangiza nipfuriza, urabona ko iyi televiziyo ishingiye cyane i Bujumbura, tugaheza tukagenda tugana no mu bindi bihugu. I Bujumbura umwepiskopi yarinjiye mu mwaka wa yubile, umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru katolika Bujumbura, kandi niyo mukukiramo. Ego niyo nkukira, niyo nkukira, niyo diyoseze mvukamwo. Ego none uyo mwepiskopi Gerevazi Bashimye Ubusa turamwipfurije isabukuru yubile nziza, kandi burya umwepiskopi no mwungere, isabukuru yiwe ni isabukuru y'ubusho bwose. Urumva ngaho hari hariya abari ngaha muri Suède naho twaragabanya umudiyakoni muri paruwase ya Saint Paul yo mu gisagara ca Yevre. None turakeje abari muri uyo mubano bose, abari muri iyo paruwase bose, hariyo abarundi batari bake, abanyarwanda batari bake baja hamwe bagasenga. Muri paruwasi ya Saint Eskiri irongowe n'umusaseredoti w'umurundi yitwa Patiri Mathias Karema muri Orebro. Paruwasi yarakwije imyaka 90. Murumva iryo teka rikomeye cyane. Hanyuma rero ndababwira turaba papa, kuko turi muri ekleziya, turi muri ubwo bumwe na papa nawe inyuma y'urugendo rurerure hariya muri za Singapore, za Indonesia, kuva ku wa kane azohera muri Luxembourg, hama acaja mu Bubiligi. Abantu bose rero bari muri ibyo bihugu turabipfurije kwakira neza umuvyeyi, kaba kanya ku gusenga no gusubira kunagura ekleziya muri ibyo bihugu. Hama rero ngaha usamiye ku mukingo niko babivuga. Sinzi ko ari gasho no musi uraza kunkosora ucoki. Usamye nariko ndagenda, abasaseredoti bose n'abadiyakoni bo muri kino gihugu bagiye guhurira ahantu n'umwepiskopi Cardinal, kugira ngo tube muri bwa bumwe, kuko niyo testama Yezu yadusigiye, ni mu bumwe nk'uko jewe na data turumwe. Nayo ubumwe ntibushoboka iyo tuguma dusanza, iyo tutaronsa akanya kukuba kumwe ngo tube mu urukundo wa distance burya ruguma ruri pirate. Ruragora. Rurashobora no koroha ukamengo murakundana, ariko unkundire hiyo ndagukundira ino. Ego, ubu rero turagiye kugira tubonane mu maso, bamwe bakanguke bagire igihe nawe uri patiri, nawe uri umudiyakoni. Ego twese twakurikiye Kristu ngo tumwegereze ubusho bwiwe. Rero none tuzobane, ndaramukije abasaseredoti bose iyo bari mu manama atandukanye, n'abakristu mwese muzogire indwi nziza, mushigikiwe na Axia Vibes TV. Ugira usonzera bitubwiye. Ego, urakoze cyane Pati. Ibyo byose turabishize mu biganza by'umubyeyi Bikira Mariya, ngo abandanye akandira ekleziya. Ego, namwe mu butumwa mugiyemwo turabifurije kuzogira ubutumwa bwiza. Ego cyane. Ego banywanyi ba Axia Vibes TV, aha niho dusozereye ikiganiro cacu. Ego ndabifuriza kubandanya mugira indwi nziza, ariko kandi ndabasaba muri rya teka ry'abana b'Imana
mutwandikire mugire amakomantere ku biganiro muronka, arico Mhm. mutwunganira, arico mwotubwira ko dushobora no guhindura, n'ukuri turabahaye ikaze. Ndabasabe kandi mubandanye mugira subscribe, musangize ibiganiro byacu inshuti n'abagenzi aho baherereye bose. Tukaba dusozeye tubabwira tuti naho ubutaha, bye bye. Hari iteka natewe, hari iteka natewe, rugira byose yangiriye byiza, ndahimbawe ndi umutoni wiwe. Bye bye. Bye bye.